Hey bakunzi ba Shingiro TV turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe ni muduriza muduri wivuza muduri w'i Burundi muduri nyakuramba muduri nyakumeneka turacari muri kakarere kakajaga nababwiye turashaka gutera imbere ariko nimba ari ikintu gishobora kudusubiza inyuma nihindagurika ry'ibihe ibiza nisibe rero turi ndindira mutama ndindira mazena babwira turi muri Kinyinya ni he komine Mutimbuzi komine Mutimbuzi Kinyinya ya gatatu ni kuri ku mutumba wa gatatu ni ku mutumba wa gatatu komine Mutimbuzi Kinyinya zone Rukarama so murabona ko amazi abene gihugu yarabateye amazi baravuga ko ari Rusizi baravuga ko ahandi baravuga ko ari amazi ya Tanganyika ahandi bavuga ko amazi y'imvura ibiki turi ngaha rero kugira ngo turonke inkuru y'imvaho batubwire kabisa ukuntu bimeze imibereho yabo turabona abanyeshure turabona abamama turabona abana turabona aya mazi ni mabi cyane mbere ashobora kubakwegera n'ingwara atagikozwe mu maguru masha so nashaka ndabegere ndababaze ukuntu ibi bintu vyatanguye gute uruzi niko kwatanguye kuzura uruzi kuzuye rutaruraza rurasenya amazi urunyene ntituzi ngo ni Tanganyika ntituzi ngo ni Rusizi eka tupfa kubona kuzura gusa ni Rusizi uru ni Rusizi ni Rusizi rufatanye na Tanganyika muga hanini twasaba yuko bodukorera Rusizi rukabandanya ruza muri Tanganyika kugira ntirubandanye ruca rumena ruzino urabona rugeze hajya ku kiraro nyene ca Rusizi rwose ruca rumena rutera ruzino muri twega abanyagihugu urumva Rusizi ruramena rukaza mu mihana rurasabagira rudusabagiramwo ruciye hajya ku Rusizi na ruguru hose ruguma rusabagira ruzino iwacu mu banyagihugu ni Rusizi rudutera ariko Rusizi bama barukoze nta Rusizi rurigera rukogwa tuvyumva ngo ruzokorwa bigaheruko ngire maze kuba imyaka itatu bava ngo bazorukora maze kuba imyaka 3 n'ubu ntirurakogwa aya mazi adutera uyu mwaka ugize gatanu ariko twumva ngo bazorukora tukagoma turindiye kugeza nuno munsi nta nakimwe barakora ku Rusizi yego none muje nashaka utwiganire nga bimeze gute mufungura gute mbega abana bagenda ku mashure gute mbega murarahe bipanze gute nshaka twiganire abana ntibiga boyiga gute twese urabona ukuntu tumeze turose ahantu dukoranira nk'ahantu hari nk'akadunduri twurira ko kujya kwinyoni nyene zurira igiti tugakoranirako hari aho tudafungura dutombe tukaturonka turafungura kuko byagize nikirikora n'imirima yose yaratwawe mu ruvyagira hose aho twahora turimira mu ruhogo hose aho twahora turimira kubera ugo Rusizi rwamenye rutera ruduga ruzino nyene iwacu mu banyagihugu n'imirima yose gwarahitaniye isize nta n'ikintu nakimwe tuvuga ngo turaziga mu murima nta kintu nakimwe tuvuga ngo turafunguye buracabukira kamaze mu muvyeyi nawe buracabukira ntacyo turonka dufungura ubu nyene abantu urabona ko abanyeshuri bose nta worungi ku mwana kwishura atari urabizi kandi twaratwamaze urabona ko amazu yose twatahamo yabomotse amakayamo yaratwawayo baheruka kudupokeza yacyatwagwa umva nyene ntituronke tugaburira abana n'impuzu nyinshi zaratwawe ahubwo dusaba ko botugarukira ko bakarabisho bodukorera ni umwana wanje Yesa bareta y'u Burundi cyambere cyoco ibanze idukorere Rusizi kuko idukoreye Rusizi n'imirima turimye twokwimbura numva naho bodufasha ariko batadukoreye ugo Rusizi kwamara dutera ntaco bo bariko barakora imbere ya byose banze buba kugo ruzi badukorere Rusizi kuko n'ukuri turarushe ubu numwe kugira gatanu tureremba nkuko buhogwaje tari ko amazu menshi yabomotse numva ni birebire imirima yaratwawe ivyo twafungura byaratwawe bimwe n'abari badufise umva turarushe n'abana turara twicaye ntaho dufise turarako singa ntiturya abana batugwaranye abana amazi ko ari mabi cyane numva emwe turarushe cyane barabico bokora vuba na vuba tugarukire ko badupompere n'aya mazi barabico bodukorera kuko turarushe aho tugeze naho kutugarukira ko nukuri badufungure barako kuno bodufasha badufungurire nyambara gahema baduha turatunamwo kuko urabona amazu menshi yarabomotse dutunemwo hama baronke ukuntu badufasha nyene naho kuvuga ngo tuje ku mabarabara ntaho tworonka dukwigura abana abantu ni benshi
ntaho dufise tuja barabe ukuntu bokora baduha imfashanyo aragahema tuba turatunamwo udusafuriya twinshi twaratwaye urabona amazi yaduteye tutavyiteze muje tukora turareremba none aya mazi yaje giturumbuka nyene iguzuye yari yaje bukebuke acaza yuzura ari menshi cyane twavyitse dusanga amazu yabomotse tureremba barabe ico badukorera kuko turarushe baravuga ko bariko baratwara bamwe bariko baragenda ahantu nimba ni mu Gasogwe ndabaza rero nk'ubu leta iba propoje ibasavye kuja ahandi hantu ikabajana nko mu Cankuzo canke ahandi hantu kubera igihugu cyose nikirimwe amazi ikabajana ahandi hantu hatari amazi mwokwemera urabona nk'ubu twaramaze kumenyera ngaha kandi uburonderero bw'ishi buri ngaha twebwe dusaba bakoze ugo rusizi twebwe umuti wo gutwarwa uzoba urangiye hama ego nibadufasha badukorera ugo rusizi muci hasusurutse badukoreye twebwe ndazi yuko ayo amazi atari rusizi ntivyahora biba nkuko iyi myaka ine niho tubibonye kuko rusizi ngo gwaraduze urusenyi ni gwishi hama barukoze twebwe tuzoca turonka amahoro naho byo kutujana koko naho nyene nta mahoro twadufise tugiye aragafashanye reba turongereze ngaha baduhuduhema tube turabangiriye ishiriko mbarize hanyuma tuce turaba ico bodukorera hama tutenyenyere ngaha nyene yego wari gutimba twatimvye yego kwimuka rero ni murota mwe oya kwimuka ntivyo kunda kweri kwimuka nk'umuntu yari afise agatongo arimiramwo hariya mu Cankuzo bazosha bakamuha agatongo arimiramwo oya hariya ndibaza boraba ukuntu babafungurira kubera baravuga ko aya mazi asigaje nk'amezi 2 gusa tugumye duteza amashi oya baravuga ko aya mazi asigaje nk'amezi 2 gusa nk'amezi 2 gusa mwoca mugaruka ariko aya mazi ntaguma bagwaza urabona hehe muvyeyi mwo baba itwo duhema mwo dushira ikari mu mazi mwohamenya batwara duhema twohamenya aho tudutereka humutse jewe norondera aho ndayitereka mugabo kuva ngaha ndindiriye mu gisagara kuko ndarima gaceri hariya nta gaceri kabayo ariko amazi akamye nkakorokera hajya nkarima abana barabaho umwaka wose mugabo kuvuga nteze ngo ndi hariya ahantu hatagira itongo ndabona atavyo noshobora muga nibere mwako gahema nkazoza guca ingero umwana azorarariye ntateze amashi nibadufashe rero baduha gahema abana bacu babandanye bige bakore rusizi nk'ubu umwana wanje yagiye mu mazi kwishura atasha ataha mu mazi ejo azobagwarira ko nibo bazobavutsa kandi baduhe nahano dushingutwa duheye ubu umwana yagiye mwamanyushi raba uburemere bw'amazi avuye hajya mu nzu ntagira harara ni mu mazi mugana avuze ati mwana ndaguhebesha ishuri genda kwishuri wige nawe yaragutwaye ari mu nzu ni haje ari twese turaba amazi ari mu nzu aha ni kwande abari mu uyu yarahunze urumva twebwe ikintu tugomba aya mazi amaze imyaka hafi 4 tugiyemo no 5 rero hari ukuntu yatangura kuza ahantu hari bwahashike agaherera hari gatwagwa ariko aha hagasigara mu nyuma aya mazi burera ubu iyo yaciye aza akwira hose rero aya mazi ni kuvuga ko rusizi iyo imvura iguye cyane ni kuvuga ko ica yuzura imaze kuzura kubera rusizi umucanga warabaye mwinshi inkombe yaciye hava ni kuvuga ko kwera umucanga wateye uduga rero amazi abaye menshi kwera inzuzi zimenera muri rusizi ni kuvuga yaciye aterana yaduga kandi rero bwa mbere akiza yarashobora gutera imihana mikeye mugabo ubu yaciye asanzana mu mirima hose acaraduga rero ni kuvuga ko n'abatahora bashikirwa turashikirwa rero aya mazi yakinogiye ingorane yagiye guteza ni kuvuga ngo yagiye kuza ashasaka kubera ajya amazi yahoraza agakamba kagenda ashasanga inzu zaramaze kubora ni kuvuga kazigira ubwinshi bwo kugwa kwe kunuza mu mazi imisi yose rero twege abanyagihugu no kwiturarusha cyambere cyoco ama toilette yaramaze kumeneka amenekera mwa ya mazi aha maguru yararimaguritse ku bantu numvise ibimeme biramama amana ari mu guci rero aba
turiyega vyera urabona aha rero ubona amaguru ingena ibi ni meme rero aha naho nyene ni kubera ko benshi bakuma kwambara amabutini nayo utagira ibotini amaguru ariko arajejeta ako n'akarorero hama rero twasaba ko bwa mbere cyambe cyoco mudusabire leta ibanze idupompera amazi arimwe imicafu myinshi cyane imigera myinshi cyane badupompera amazi kugira izi ingaruka y'amatuwarete ntamara abantu ikigira kabiri ikindi nacyo twe dusaba leta murabona ko amazi yabomotse twe twasaba ko boduha amahema ati ayo mahema muriko muraza ngo yashira hehe nico kibazo moca muyashira hehe kuvuga ko hajya ku mutumba wa mbere hari ahantu hari amaparasita atagera ashikirwa none ayo mazi ego murakundana none ahatarashika turiko turaraba ukuntu ari karaza hoho murizera ko atazohava abashika aho hantu ku mutumba wa mbere kuvaja ku kariyeri cyangwa hajya mari hanatubuga hatagize tumaze kuronka amashitingi turashobora kuba turagize turahengekereza amezi abiri akavamo hanyuma ikindi muce mudusabira leta nukuri mudufashe badukorera usizi kuko nk'ubu nta muntu ari mu kinyinya iyo banga afise umurima ikigeretse ko cyoco n'abanyamabutiki barigiriye aha kurya biragoye cyane umuntu arinda gufata ubwato akaduga kuntu twatekera abana nimba baturose saa sita ku mugwa ntibajye kuko tugenda gusoroma nyimba tiratwawe bigo byatweje byatwawe marenga gato nta kintu nakwe duhagaze kurero rero uwo dufasha baturungikire akafashanyo badako gahema tuve mu yimbeho yaya mazi niyi migera kuko batarahana poma hama tubange tuyakinjure gatoyi tuje ko karira hanyuma muturabire mutuvugire ibukuru amakaye mwatanze batanze yaratwawe yose aragenda fye ubu mwana no gwa mumiza kuja ku ishuri sinzi nko bari ku karira yamuhaye ikayimwe nuko baduha kudukaye tw'abanyeshuri hama ikindi bareba tugarukire ko badufashe kuko ega leta n'umuvyeyi wa twese twebwe turabana babo bagici badufashije ico kibazo naco mutubaza ngo tugende mu gasogwe twebwe abantu bo ngaha mu kinyinya itwoja mu kasogwe ati gute urabona ko twebwe aha beshe baragurishije bavuye mu zindi ntara baraza baragura ngo nta handi bafise basize nyuma bafitwagura ari parasera haragura parasera akacagura n'umurima nukuvuga ko byo bitonze umuryango kandi aho turi dukorwa umuntu akaratunganiriza rero guhaguruka ufise nk'ahantu hatatu ufise n'uturi kuratunganya ukaca ugenda mu gasogwe ukaza kubwira uwo mu gasogwe yirimiye ntabaruma ikiro cy'ibiharage ubuteye ingorane mu zindi twebwe rero nibadukorera usizi hanyuma baduhema hama badufashe turongo cyo turya hama badupomerera amazi murakoze murabona ko arabatware none muvyeyi dufate nk'ubu sivyo baravuga bati kaya amazi asigaje neza biri gusa mugiye mukamarayo ayo meza abiri gusa hama mukagaruka aya mazi yaragiye kugira twikingira izo ngwara nizo zibi urabona muti ikintu rero tuvuga impamvu ko tuvuga togera igasogwe urabona uyu nimba yararimye agaciro akaba gafise mu nzu kubera ko abangana nanje nkabaha ndamubwira ati biyeti mikiro cyempa umwana ngaburira umwana hama akamugaburira cyangwa nanje akamana ico kiro kuko twaramenyeranye turabanye amakobwa turayasangiye ejo ranje nzomuha none mu gasogwe naho ninde nzogenda kubwira mwayo mezi abiri nta nikibada mfise nje ngenda nterekwe muri iyo mugasogwe hama nje mbwira umuntu banya kubahwa kuja mu gasogwe n'igikunda oya kuko ngaha naho abana nk'ubuje ubu nanagiye kota kazuba hari ya ruguru ubu ndatasha mbaho urabyumva ubu ndazi neza umwana wiwanje mu banki yamugaruburiye iyo mvuye ndazi ko yari none mu gasogwe nindazomungaburirira nukuri turabasabye amezi abiri si menshi ni mudupomera amazi hama mudako gahema hama nimba mworonkwe utwa muduha mudufashe tube turajya mu gihe ayo mezi abiri tube turarindiriye hanyuma ni yakama dusuye dusanure tuje kurima beko agenda kwirimira nta bindi turabona ko hamaze kubamagurika ibintu byamaze kononekara ariko muci
uriwe ntamenye ukuntu bigenda kuko leta n'umuvyeyi iraze ukuntu izo bigenza. So jewe reka tubashimire muvyeyi, tubashimire cyane tubashimire cyane bakunzi ba Shingiro TV, turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye, mwumvise ikibazo aba bene gihugu bo ngaha muri Kinyinya bafise, mwakibonye. Nimba harimwo abantu bashobora kubafasha kabisa mubafashe, leta n'umuvyeyi wa twese, ndibaza ko nabo nyene baticaye bariko iki kibazo kibari ku mutima kabisa, murabona ko ari kibazo gikomeye cyane, nivyo biragoye gutorera inyishu muri aka kanya, ariko ndazi bariko baraciga ko. Ndibaza Imana niyo twashize imbere, murabizi Imana niyo twashize imbere, Imana izodufasha iki kibazo gitoregwe inyishu. Nimba uri umukunzi wa Shingiro TV, uri mu mahanga, uri hehe, uri umugwizatunga kabisa, ingo ufasha abene gihugu bari mu kibazo gikomeye cyane, ingo bafashe ubakure muri iki muri zingorane barimo. Turabike banuye rero, ariko turabasaba mukore subscribe kuri Shingiro TV, musharinga ama video yacu, mu liking, mbere muna comment ama video yacu. So yari muduliza, muduli wivuza, muduli wiburundi, muduli nyakuramba, muduli nyakumeneka. Muranzi kandi muranzi neza cyane, naho mwosanga mwibara vyancanganiyeko mwontora mukantahana. So peace bene gihugu, reka tubashimire cyane, murakoze cyane. Hey, bakunze ba Shingiro TV, turabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Ni muduliza, muduli wivuza, muduli wiburundi, muduli nyakuramba, muduli nyakumeneka. Muranzi kandi muranzi neza cyane, naho musanga mwibarabara vyancanganiyeko mwontora mukantahana. So bantu b'Imana, uno musi rero turacari mu Kinyinya muri quartier ya Kajaga. Nshitse ahantu umugabo umwe yanse kwimuka kabisa, yanse kwimuka. Muribuka ndabatega story kuri Noah, hari umugabo kabisa yanse kurira ubwato bwanka kubwurira, ukuntu vyagenze sinzi, muribuka histoire. Uno mugabo rero turamubaza akazina kiwe, atubwire mutama witwa gute? Je ntwa Bizimana Isidori, nkaba mba mu ntara ya Makamba. Niyumva nkaba naje gukorera imirimo y'urudandazwa ngaha mu Kajaga. None mtama ngaha mu Kajaga hawanyu haratwawe n'amazi, abantu bose hariya batubwiye ko bimutse n'abandi bariko barimuka, ariko wewe dusanzwe urudandazwa wagumye udandaza, none wewe nibiki? Muri make je kabisa novuga ati nagize umutima nk'uwagakoko. Mu bisanzwe mubona iki kiyaga duhagazemwo, murabona ko ari ibintu biteye ubwoba, amazu abantu benshi yarabomaguritse, abandi baratabaromoka barahunga, kandi uravye muri quartier nzima yose ko ari je sigaye ngaha ndumwe. Ubu nukuvuga ngwana n'imvubu nkagwana n'ingona, hanyuma aba basoza nyene bakoresha ubwato, kubera je akazu kari kameze nk'agahagaze hejuru cyane, nibo banyiyumviriye ko banzanira nk'igihumbi, ugasanga ciye ngumye umutima kuri ico gihumbi. Wewe ushorerwa n'abantu ze n'abasoza ubwato, nibo bagushoyera gusa bonyene nibo bashorera, kubera abene gihugu bose barahunze kubera iki kibazo cy'umuzure mubona hano hantu. Musaza, none ngaha urangura gute? Nivyo nshaka kumenya, urangura gute? Mu bisanzwe ukuntu turangura no ukuntu ndangura kabisa, ni hamenye niho kwitanga nyene gukunda akazi. Aha no kuvuga ndemera ibintu nyene mvuye kubirangura. Dufate nimba umuzigo nzanye nari kunguka nk'ibihumbi 10, umusoza nawe ca ndamuha nk'ibihumbi 5, dukafuma twemera tukagabura inyungu, hanyuma umutwe twashara tukabona gushika ngaha ku ishop. Nuko kimeze. None mutama ngaha wewe ucufungura gute? Panze gute ngaha ucufungurira he, bigenda gute? Mu bisanzwe kubera nubwo twagize iki kibazo, murabona sanzwe nidandarizanye n'ibintu by'ibifungurwa. Aha gusa ikibazo gica gihangana ni c'amakara, kugira ngo ngende kurondera udukara sume, naho nyene ndinda gufata ubwato. Batubwiye abene gihugu twasanze hariya hepfo, batubwiye ko ngaha muri aya mazi acafuye cyane, mbere ashobora no kubatera ingwara, ko bamwe mbere aza yabateye ingwara. Mbega wewe ntaco akubwiye aya mazi? Bo muri make aya mazi yaduteye ikibazo cyane, kuko mwitegereje abene gihugu bo muri aka karere, abo mwobona amaguru atamaze guhinduka, ngira ngo yoba umwe kwijana amaguru.
amaguru yarononekaye kubera aya mazi ibimeme mu bisanzwe aya mazi yarimwo imicafu amatwarete ni ukuvuga iki kiyaga kimaze kurengerwa nk'uku amatwarete yose umucafu ucureremba hejuru abanyagihugu rero urumva tuca tuba mu bwo buzima nyene bugoye nk'uko nyene so ni igiki ubona ko leta canke abantu b'abagwizatunga canke mundi mwese mugira neza umuntu afise ikibazo cyo gufasha iyo bafasha ngaha kugira ngo musubire mumererwe neza musanzwe ico mbona kubera leta yacu ni imvyeyi kandi leta ni umuvyeyi ikintu rero no saba nukuvuga nuko boshobora guca nk'imifurege miremire cyane bakagerageza bakitanga bakikaraba nk'ahantu hoba hakwiye kwimbwa imiserege yagutse bakayimba kabisa nabo bagwiza tunga nyene bakitanga bakaraba aya mazi amaze gukama ukuntu botunganya nk'ahantu iki kiyaga giteye amazi ashobora kuruhukira agatera agenda nko muri Rusizi. Ku bwawe aya mazi avahe? Muri make ukuntu tubona hariho ngira ngo nkayo baturuka muri Rirare imvure iguye ayandi agaturuka hariya za Cibitoki andi nayo aturuka muri Tanganyika kubera urabona yuko turi hagati ya Rusizi na Tanganyika amwe ava muri Tanganyika andi akava muri Rusizi. Ariko baravuga ko aya mazi mu mezi abiri azoba yakame uravyemeza? Aya mazi kubera imvura igitasura gusa ico ni igikorwa c'Imana ntawo bivuga ko birebire ariko je ndabona kubera imvura ikigwa sinibaza kweri ko azoba yakamye ahubwo mworaba ukuntu mushobora nko kwenterevena abene gihugu bo bamerewe nabi. Umuvyeyi arimutse mahoro umuvyeyi murimutse eba hatari kweri Mtama ni kibazo gikomeye cyane kibazo mbona ko gikomeye cyane none nk'ubu narumvise indongozi zikuru z'igihugu zivuga ati zishaka kubimura zibajana ahantu bitwa mu Gasogwe nk'ubu wewe nka wewe uremeza ko urashaka kwimuka bakukubwiye tugende je ndibaza ko bamwe bagiye kubera kiwe wasigaye ubisanzwe boss wanje ukuntu kimeze jewe sanzwe n'umudandazi kuvuga nababwiye ko intara mvukamwo ni Makamba kuvuga je ngaha naje kurondera ubuzima rero no kuvuga nk'ico nosabira nk'abanyagihugu nk'uwo bayiyumvamo ko yo kwimuka yoshobora kwimuka mugari habandi usanga umenga ntibavyumva ko kwimuka bavuga ati reka turindira amazi ko yokama ariko nka jewe ico kwimukira nkaho igasogwe kubera nkaha iyi parasera yiwanje je ndapanze nkuko umwanya mbonye binaniranye shobora gucika nkaza gupanga handi gusa nk'ico no sabira nk'abanyagihugu bene amaparasera n'amazu nk'uwo bayumva ko yoshobora kwimuka bivanye n'ukuntu aho yimukiye ngira bo bamuhaye nk'iparasera ndibaza ngira ngo yoshobora kwimuka. Mu Kirundi baravuga ati atagapfuye ntagakira baravuga ko ngaha abenshi nk'abene igihugu bavuka ngaha banka kwimuka kubera agafi ari keshi cyane muri no misi ukubita ntuzengera munsi y'urugo ukazana imare urumva ubugari bukaba buhigiye naho kabisa make none na urabona ko iyo ntuzenya yariyo mpamvu batuma bamwe badashaka kuva ngaha. Oya mu bisanzwe baca umugani mu Kirundi ngo inda ndende ihumira injya ikica kokize ni kuvuga rero nk'uwo bavuga ati azokwemera gupfira mwaya mazi kubera inda ndende yiwe gukunda gasamage urumva nyene yogumiramwo mugabo urumva ntawe uza gufyurira amaso ngo afyurire amaso leta ngo ashaka yuko leta ishobora kumwenterevena kubgawe urashaka ko bagenda mugabo jewe kubganje kubera ashobora kuvuga ati ndababara nk'ubuzima bw'umwene gihugu hakapfiramwo aya mazi ari nk'ahantu bishoboka yuko yoshobora kwimukira ngira ngo yogenda. So urakoze cyane Mutama urakoze cyane twashimiye kugiganiro muduhaye murakoze cyane ndibaza ko ababibona abafise uburyo bwo gufasha kabisa mufasha bene gihugu bahantu baragowe cyane bari mu kibazo gikomeye cyane nawe Mutama urabona ko ari kibazo gikomeye cyane mwe mubahe Mutama zembaga kuri iyo nzu ya bomo kiri hacyo
iyi yabomotse murabona ijya iyi hasi iyo nyene iyo iri hasi gose nta yindi ubona hari inyuma y'iryo rushengero yose iryamye hasi nyene kujya nyene none mutama ubwo ntiwagize ikibazo ngo umunsi yabomoka uryama gute twaragize ikibazo nawe urumva nuko twagize imana gusa abana ntibagira isanganya barabaye bari hanze urumva abana bamwe natenge ndasabageze iyo ruguru amananza nubaka gatara niko nirarira niko niryamira pole sana mutama nta kundi kiretse mugabo nawe nuko mwoza murahiza kugira leta nayo iraba ingene yo tugenze gaho kumva kuvuga ngo nukuza mu gasogwe urumva birumbikara ko kuza mu gasogwe mugabo rero burya aha nuko tuyizinga kuko ari ahantu twavukiye burya kugera mu yindi ntara utavukiye burya ni ikindi kibazo ariko je ndibaza ko leta ishaka gusa kubera aya mazi aza muri ya mezi atatu sivyo kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu hari igihe mu kwa gatandatu aya mazi agenda ndibaza ko ishaka ahantu muba muraja gatoya hama muze mugaruke aya mazi yaragiye kubera urabona ngaho ingwara zobamara Egirumba ibyo ni byiza nuko leta irinda guhana konvasiyo na bene gihugu bakavugana na bene gihugu turumva kugira ngo mugenda ahantu nuko twaba turabakingira ingwara nuko bamuraba muri ayo mazi hama amazi niyaba agiye cyangwa bakahagirira ubuhinga hama mugaruke ku maparasera yacu ngaho kumva yuko twova ku maparasera yacu hari ngo turiko turazari oya tuma tureremba kuko nabo nyine urabona nk'ubu ntaco bariko baradufasha none kugira n'aya masaha akaba atari umutegetsi n'umwe arasika ngati reka nze kuraba bene gihugu ngo none mwebwe ntimwaze n'ubwato twaje n'ubwato twahabo mwebwe mwaze n'indege mutebukira nga oya twaje n'ubwato nobo nta mato yo hari yoza kamuzana akashika ninga yaba chef de zone yaba mistani yaba buramatari nta numwe aragera asika nga muri kigisagara reka tuze kuraba bene gihugu kandi uraba nk'iyi katega yose irimwe abategetsi ngira batwara leta y'u Burundi bose nta numwe aragera ngo agira reka mbanze sikaho hantu none bamuzanye n'ubwato ntibyari gushoboka akavuga ati ibyo ari byose reka nkubitireho basi ndabara ntume ndababwira ati pole sana hama nisubiriye inyuma ndibaza ubona iki kibazo barakizi kandi urabona iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane ndibaza ko bariko bararaba ukuntu bagitorera inyishu ariko namwe murashobora kuba murapoesheje aho hantu bababwiye none aya matungo yanyu yabatwara isi ntibayiba gupoesa aho hantu batubwiye ni nk'ukuri kurabimbwira ku munwa none hari umunyagihugu ngaha baragira ati ngwino na kose wanyu cyangwa se urezone ati ngwino tubazana aho hantu ntibabe babwiye tubazana aho hantu ati ngaha hantu tugoma tubasire mube muraruhukira ngaha niba rwaruzi nigwamera neza hama musubire ku matongo yanyu nta numwe rero arigera anacika ngo atubwiye ico kintu we mbere niwe numvise ukivuze yuko kuza mu gashoko oya je naye naracumvise bavuga ati uba wacumvise ku bantu bo mu gatumba bariko barimura kuva kare kuva mu ntango abo mu gatumba baragiye urumva bamwe nabo nyene mu gasogwe ntibarazayo oya bagiye barafata uduce basira mu maramvya so mutama reka ndagushimire cyane reka ndibaza ko aba bijejwe bazorondera inyishu zikomeye ariko iki kibazo ni kibazo cha twese ni gukinga kwanza tukakingira amagara yacu cyambere kurabona aba bana urabona aya mazi ukuntu asa urabona aya mantuzenya yaduze urabona ko mu minsi kabisa tugiye kuronka ibintu vy'ingwara atagikoze zigiye kudutera cyane ngaha hantu muri kinuze muri kinyinya muri kinyinya yacu so bakunzi bashingiro TV murabonye hano twari turi murabonye ukuntu bimeze amazi kabisa asigara ikibazo gikomeye cyane ngaha mu kinyinya yaba ari amazi meza basi ariko na amazi yaje aja mu mazu atufatana n'ubucafu bwinshi amatwarete ni ikibazo gikomeye cyane abafise uburyo bwo gufasha mwofasha aba bantu kabisa bamerewe nabi cyane mubafashe kabisa muzoba mukoze cyane so turabasaba rero mukore subscribe kuri
channel yacu Shingiro TV, musharinga ama video yacu, mukole like naga commentaire mugakubiteko, bintu bizogenda neza cyane. Yari muduliza, muduli wivuza, muduli wi Burundi, muduli nyakuramba, muduli nyakumeneka. Tuzosubira mu kindi kiganiro. Peace. Ciao ciao.